kubijanye n'abagigimiza aha mu Burundi novuga ko tukiri inyuma kuko twebwe nk'abaserukira yo mashira hamwe nta soutien ya leta turonka. Novuga ko leta itaratangura kudufata mu mugongo nkuko mu bindi bihugu biri. Ingorane nyamukuru ni ikumirwa. Hari cariho mw'iryo kumirwa noca mvuga no kudatahurwa. Umwana agigimiza avutse hari habavuka ukajya umwana utangura kumenya ko agigimiza amaze gutangura kuvuga maze gushikana nk'imyaka 3 niyo utangura kumenya ingene avuga. Hari cari abana rero usanga agigimiza mu kibano bakabatwenga ntibabiteho n'abavyeyi babibarutse ugasanga nawene biramutirimutsa ufata nabi. Amaze kuja ku ishuri naho bahurira n'ibibazo byinshi. Abigisha bamwe na bamwe ntibabitaho n'ababana abandi banyeshuri aho nyene hagati zabo bakabatwenga mu kubazomera ati ujya vuga ukunuko. Ivyo berekana tandukira nuko ashobora no guca ibishuri ari byo byinshi bica bituma byongereza ibitigiri by'abana baheba amashuri. Leta tuyisaba yuko ubwa mbere yodufata mu mugongo ikabona yuko iyo ngorane kugana ubumuga bwo kugigimiza ari ubumuga nk'ubundi. Icambere twohera ko twosaba leta ko yogerageza ikadufasha kukugira uyu munsi mukuru mpuzamakungu uhari w'abagendana ubumuga bwo kugigimiza natwe mu gihugu cacu c'u Burundi uzurahimbazwa ku mugaragaro nkuko mu bindi bihugu uhimbazwa.